Kuva ku munsi w'ejo wa mbere niho hatangura hano mu gisagara ca Bujumbura ihiganwa rya tennis ryiswe W25 W25 ririko rihuza abakinyi b'abigeme babigize umwuga bavuye mu bihugu birenga 23. Alain David Ushime ajejwe kumenyesha amakuru mw'ishirahamwe ry'urukino rwa tennis mu Burundi amenyesha ko ari akunguko ku gihugu akongera akagira nico ahamagarira urwaruka rw'u Burundi irukunda urukino rwa tennis. Mbere nihiganwa rya mbere ribaye kuva novuga tennis mu Burundi hari kandi nihiganwa rya mbere ishobora gutuma haguruka novuga imiryango ku bakinyi novuga kiri bato muri tennis na cyane novuga imiyago turi muri tugo turabona nk'izina ryitwa Sada nibyo zina tugo turavuga mugaro n'ubundi witwa Ocean basanzwe bari bakina novuga muri double. Ico guhamagarira urwaruka ni kinini gose parce que no munsi urwaruka nivyo hari ama sport novuga les sports roi. Les sports roi c'est kuvuga football, basket des fois mugabo uri kuraraba novuga tennis iratangwa novuga gufata novuga inzira nziza zishatse kuvuga iratangwa kuja hejuru niri higanwa rije rishobora gutuma novuga haba kwagukirwa muri urwo rukino. Ubwa mbere hariho novuga ico umuntu yovuga kubijanye novuga na tourisme ingenzi parce que no munsi hari abantu novuga abakinyi abajoueuse baje bava mu bihugu bitandukanye benshi batazi novuga Burundi mugo no munsi babumenye kubera rero higanwa numva ko ari ikintu novuga ciza. Twamenyesha ko Uburundi busanzwe bufise bamwe mu bakinyi beza muri urwo rukino rwa tennis harimo n'uwitwa Sada Nahimana asanzwe ari muri giganwa nyene hano mu gisagara ca Bujumbura akaba ari mu kibanza c'amajana 269 ku isi akaba aza mu kibanza ca gatatu ku mugabane wa Afrika. Izo nkino zikaba ziko zibera ku kibuga Entente Sportive mu gisagara ca Bujumbura.